narababwiye koko singoma ko nzaguma nitakataka nivugavuga koko. Ubundi bikorwa nibyo byivugira koko. Company Mr Dragon murayibona. Uwo ni umuriro koko, ni fire. Oliver Company. Aya basi koko. Ubundi koko narababwiye singoma ngume nivugavuga nikinakina, ivyo ntibiri ngombwa. Oliver Company, kora subscribe on YouTube. Sinzi ngiye kuzira, ngiye byakanya gato mukanzi kuguma niyumvira ko je nzokugarukira. Sinzi byatazagiye kuzana mukanya niyumvira ko muri aho hatata twaturi kumwe, kuko ngiye kugarukira mukundwa. Ubuzima bwanje wabufise, mbese uri ni kado yanje, uri murongo bose baherezaho. We sinzogusiga wenyene, sinzokupa fone yawe, iteka ryose uzohora mu mutwe wanje. Mbabwira ko indirimbo ariko nasobanura ubu ni isi niyaje nkaba Junior. Singoma ngume nikinakina, oya siniko navyurusi muganzi woguma niyumvise ko undindiriye, nzoguma nabisengera mukundwa. Skia Melody shimira n'abandi baba batumye Oliver Company nyene igera higeze ubwo baca bimenya. Ubwo gusetsa inyuma ngiye gukumbura inwengo yawe n'ibyishimo wanzaniye umutima wanje. Uru rukundo ruzodufatanya, urukundo ntabwo ruzapfa gukundwa, mukundwa ndagusezeranya ruzaba uri uwanje mu minsi izoza. We nzokuzira mukundwa, ubuzima bwanjye urabufise garabe. Wowe si imikado yanje, wowe imirongo bose basorezaho, usibye gusiga wenyene. Fone yawe sinzoyikupa, babandi batuma Oliver Company igera yigeze. Ndabakunda cyane, tabatereho koko je nzoba kure cyane. Nizeze ko tubindindiriye, nzoguma nikurindiriye umukundwa. I may not come today. Nobel na babandi nyene shimira n'ahandi bagerageza kumva Oliver Company nyene ukuntu itera mu muriro. Ndakunda cyane. Oliver Company. The Company kunaturira mu muriro. Company koko, Oliver Company. Wa musura gerageje guciba ibintu nyine koko, nawe gatanu kukandi. Sinzoba kure cyane, nizeza ko utobindindiriye. Nzoguma ndakuyumvira mukundwa. I may not come today, mukajeho tuzakuri kumwe. Ngiye gutanga kubisengera. Kano karirimbo ndagatuye abantu bose bakumvira iki. Wenda kubwe mukundu ugumu ndindiriye, menya neza kumeze neza, ngiye kukubona ugumu ndindiriye kidogo itakuja kupeleka. Oliver Company.
Company Mr Fire koko